kubera ngo igitigu ngo igitigu icabona bamwe bapfuye bambura tigiye ngo sindokira aja mu igitigu cyane ngo cyarumye ngizera Imana ngo tumate kuvura narengwa imyaka 2 n'amezi 2 imyaka 2 n'amezi 2 no ndashima bikuba mu nkorera iyo miti nkagenda nkora muhira kandi bambe kunoca nkira nkaronka mitende ubuzima bukabandanya ego kandi nacyo no beshi intonero yapfise maze kubura amagara umugore cyarana antaye kukubera nabisa n'ubuzima nanyanga ari nyamba ndabura nakano ubutinda kam umugore bacurima no kariye ihangana kandi narabyaye abana 9 nabuze 2 gusa n'umwe ihangana umugore cyarana ihangane novuga nti aba bantu baduserutse ko uyu munsi turabakeje cyane kuko baturihiye abagwayi bari bamaze iminsi barakize batari bwaronka uburyo bwo gutaha baraturishe amafaranga agera ku miliyoni 6 n'ibihumbi 597 n'amahera 70 aho se batemagura ngira gusubira inyuma mu nyuma rero baratemagura ngaha mu mutwe biruka ndabagwanya nze kubagwanya babandanya biruka amareba basubira inyuma muhira y'inshya ndatabaza muhira ati barangiye nabi baramvuye amafaranga ari ifise nk'imiliyoni 4 yose yaraheze mu nyuma rero mezi nka 3 ahetse barankontorera barankontorera miliyoni 2 miliyoni 2 n'ibihumbi 91,500 amafaranga caranka kuboneka ngaho mbaye ngaho nyene bose nk'igihumbi aza kumfasha ngaho burya uri mu rugo nta kintu ushobora kumenya ariko ushitse hano urawuhera urahurangiriza ariko navuga ngo nturindire kutunga ibintu byinshi nkuko muganga yari karabivuga bisaba abantu ni byiza umuntu wese icafise ariko yakora no ku mugwayi umwe canka karihira n'umwe by'ukuri Imana yabaha umugisha yako wopfa wogwa kujana kwa muganga ukagwarira bakakuvura ugakira ukize hari Imana kwiyumvira kigashirungika umuntu kakubaza nawe urwaye gute cyangwa yuko harigiraho Imana ikorera mu bantu azobikore muri nyamuntu wenda kurihira Imana ibaheza amen bongereza imigisha myinshi neza mbega amazina yose yitwa gute ntawe kirishiga Didas no muvyeyi w'abana bangahe abana 7 ego uva mu ntari ya Nyabiraho ukaba washitse muri bino bitaro bigenze gute narengwaye ngashyuha ngacugumira amagori yari yapfimvye mugabo ubu icyo barantera inshinge yarabyimbuka raba neza ubwo mu nyuma kuri umushaho no kwesibiye kongera kumbyuka cyo yarabyimba kawashima Imana zohera ego muri market rero warakize ko waje uri muri bino bitaro sikutashe bega utashe bigenze gute ashe kwera ubona ko nakize ego timbega ko tubona ako gapapuro kavuga iki kuri Didas akagahuye n'Imana irangirira neza baramfasha ndahora n'abagira neza baramfasha abo bagira neza bagufashije iki Gadita bamfari bandihi ari nari sa nkuko ari imboshi niko novuga kutonyagara nguce hariya kandi uheranye wari uheranye amafaranga angana gute ari ntiraje 500 umuriyoni n'amajana 500 umuriyoni n'amajana 660 n'amajana 490
ni umuriyoni n'ibihumbi 564 n'amajana 990. Ego abantu bakoze ivyo vyiza bari ikinareka. Ndabashimiye ko Imana ibahezagire n'abandi baziba bagire nk'ibi batugiriye kigire Yesu. Wari umaze igihe kingana gute uri muri bino bitaro? Nari mazeho ukwezi. None warakize canke wari umaze ukwezi nyene ukigwaye? Nari maze ukwezi ngwariye aha. None hari haheze rero iminsi 4 bandongice njambura amafaranga. Ego dufate iyo utari kuronka bano bagira neza niyo vyari kuzogenda gute? Nicaye aho Imana bagiriye imbabazi ikarongeka nk'umugira neza kambona amara kandekura. Ego murakoze rite kuko yako wopfa wogwa kujana kwa muganga ukagwarira bakakuvura ugakira ukize hari Imana kwiyumvira bigacirungika ku muntu kakubaza nawe urwaye gute cyangwa yuko harigira urabona Imana ikorera mu bantu azombikoreye muri nyamuntu wenda kurihira cyubwire. Amen amen. None naco nyene Imana ikoreye mu bantu biciye bigenda neza. None Imana ibahezagiye. Amen amen. Bongereza imigisha myinshi. Amen amen. Yego kweri. Nitwa Mpayimana Leonard ava mu ntara ya Bururi komine Matana. Leonard vyagenze gute kugira ngere ngaha? Kugira ngere ngaha cyo bangongeye no kujya Shanike. Bagongeye kujya Shanike. Burya rero nikanguye ndi ngaha mu bitaro. Haciye iminsi 4 ndimo serum. Ana baramvura mukumvura hano baramparurira. Bamparuriye miliyoni 2,940 n'amajana 583. Na rero ndarondera amahanda yabura. Nayabuze cyane ngahangoma ngaho ndashaka ko mahera barambwiye ati mahera. Na yandi mahera dushaka kuronka no twakuvuje ko kwishi ikintu ngaha nta kindi kintu cyo bakiyari twashaka kuyica. Rero cyangwa ngaha baza banyishuza n'ubwo amahera je ntaraboneka. None umunsi nahongiye mbona ikora ibitangaza Imana. Amen amen. Mbona bagira neza kandi muronde hanani bongere mu ngisha. Amen amen. Ego rero naho umuntu cifuza kumenya ati mbega waje ngaha ryari ukira ryari ameze ngaho ukizi cyangwa umeze iminsi ngaho ukizi? Mu kwinjira ngaha ninjiye itarike 18 zo kwa mbere. Wari umwaka wa uri umwaka nyene? Uwo mwaka nyene. Hanyuma rero iyi ndwi iheze nagira nkweze amezi 2 bamparuri. Ego bakugonze ni wari wakomeretse hehe byari byagenze? Aha ku rutugu. Modoka yankovye mwibaraba. Ego ati rero wari uheranye amafaranga angana gute? Miliyoni 2,900 na 40 n'amajana 583. Ati none ayo mafaranga wari wizeye kuzo yaronka byari bimeze gute? Umunyifato wari usanzwe ufise muri no misi yari ya? Aya mahera mvugisha kuri je nta nayinize. Ko nayo nagerageje inzira zose birama. Bangiye mbona Imana ikora bitangaza. Imana bagira neza mwebwe murondere muronka Imana ibongera umugisha. Abafise uwo mutima rero akajambo gato nko kubakeza canke kubaterine kugira ngo bino bikorwa vyiza bariko barakora bashishikare babikorera n'abandi. Akajambo gato. Cyane cyambere tutanga gushimira Imana yabikoze namwe mwigoye kuhashika mukaza kuturaba mukadufasha. Ego murakoze. Ego nashimira Imana. Ego babita bandi Sabimba Donatien. Ego Donatien ava hehe? Muri Rutana, Professor Rutana. Washite hano bigenze gute? Rero n'abagizi ba nabi bangiriye nabi. Abagizi ba nabi. Ntashoboye kumenya pema. Sabwe? Ntashoboye no kumenya hari bande yo muhira kumwe n'abandi dutandukanye. Ego aho hari ryari? Hari tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri. Umwaka uwo? Umwaka nyine turimo. Uyu mwaka 2025. Ego. Hari hehe? Muri Mpinga Kayobe. Muri? Muri Mpinga Kayobe.
niyo wari umuhira byari byigenze gute wari uvuye he mvuye gutembera umuvyeyi ku karigara k'iwacu turi kumwe n'umubanyi adutwara dutandukanye nzasanga abantegeye iruhande y'imbuga ku muhira baca bagukorera ibiki bica bigenda gute mbuga wa mbere numvise ntangiye acatangura kunkubita inkoni ankubita n'ipanga sinamenya ko ari ipanga rero bafise aho se batemagura ngira gusubira inyuma mu nyuma rero baratemagura ngaha mu mutwe ndiruka ndabagwanya nze kubagwanya babandanya biruka hama rero turasubira inyuma muhira yenshi aratabaza muhira ati barangiye nabi hama ucugera muri bino bitaro bigenze gute bace bantwara ku bitaro bitoya bitwegereye bavuga ati ntabyo bashoboye bantwara kuri centre de santé yo mu Kinyinya muri commune Kinyinya mu ntara ya Ruyigi bavuga ati ntabyo bashoboye nabo nyene abantu bikini Bujumbura ego baca kuzana ino i Bujumbura ego hama ucugera hano barakuvura biragenda neza cyo bigenda gute rero kugira ngo ukire hama ntutahe baramvuye amafaranga ari ifise nk'imiliyoni 4 yose yaraheze nyuma rero mezi nka 3 ahetse barankontorera barankontorera miliyoni 2,2,500 amafaranga caranka kuboneka nguma ngaho mbaye ngaho nyene rwose nk'igihumbi aza kumfasha ngaho kugira ngo mfungure kugera ku isaha azaniteze ko Imana yonkura ngaha hantu ego none kuva ruguru bica bigenda gute ucutaha gute bica bigenda gute tike kwere birangora gose ego Imana yakoze ivya mbere n'ibindi araza kubikora tuvyizere siko none ego bamukoze ego none kuva rero kuboko ngo rafise ikibazo bimenze gute kuboko nako kurakora neza bwo kurakora barambuye amatariki yo kugarukirako kugaruka kandi muri control kugira ngo barura bahokeze kuri abagikuremo igiki cyuma ufise icyuma ku kuboko umva bakubariye tuzogaruke muri control yego bagikuremo bakubariye kuzogaruka ryari no muri ku tariki 27 ego none urizera ko bizova bikunda kugaruka kugira ngo bigende neza bibaza byokunda ego ati none nk'abagira neza bakoze bino bikorwa ni giki ubabarira kugira ngo umutima bafise babandanye bawugira bwa mbere ntabwo gushima prema baragize neza shimira n'Imana yankijije none ngashimira n'Imana itangiye kubibakorera ibyo badukoreye kandi babikorera abandi atwebwe Imana iduhe kugira kwibuka ko Imana yadukoreye neza tuze twashinga intahe tubwira n'abandi biguhaye ikigwa ikihe wewe ikigwa bimpaye nuko nogenda gusenga Imana nkizera nka umuntu mbona afise ibibazo tugahanurana kandi agira gute nkamubwira ibyo Imana yankoreye biraza neza yego babita abandi ndashima babita abandi mwitwa gute nitwa Ndikubagenzi Jean Marie ava mu ntara yawe mu ntara ya Bubanza uja Musigati yego urumva rero ndashima Imana ngeze amasaha mbere ngo igitigu ncabona bamwe bapfuye bambura tugiye ngo sinzokira baja mu gitigu canje ngo cyaruma ningwizera Imana ngo tumate kuvura narengwa imyaka 2 n'amezi 2 imyaka 2 n'amezi 2 ugwariye hehe kambere nagwariye Ubanza baca bamutarasfera inza ngaha aha muri wa karere ngarutse yagaruka baca barangira ibipimo baca basubira bangumiza aha yaba mustanere gukora bazi ko mbayeho n'abandi umurimyi amarero ndabura amagara amagara ndarunywa mitende yose mitende igitigu kigisubira kirabamba gisubira kirabyuka kiguma kirava amazi inda yangano mugabo urabona ko bariko barambura nkabura amahera yo kugura imiti hanze ngahe kaboneka arampora urupapuro banjyana naho muri Solidarité anje kugira babimfashemo muri Solidarité yego mustane yasinya iturabinga tugira bace baza impapuro zisanga bamagaritse no kumbo ubu magera nita nari mfise bwari bwaheze arambura bashaka basaba indi miti
gushika bati rero niko bishobora reka tugusubize iwabanza tugusubize iwabanza mugabo namara imiti mfise gushika mbura namara itike kubera ntabwo no kwicwa n'inzara kubera abo mpakumye ningi ibintu bitagira umunyu n'amavuta abo ntabara ngo bamutwe kurya ntabura ngendera turya rero n'umukecuru arangwaje nawe caragwara aremba n'umukobwa nawe yifise Nyanza ubundi nawe akaba ari muri Tanzania rero iyo miti ucabatirika rero tugusohore kugira ino dati iyo miti none ndusha ndayikura ati n'ubundi utayironse uzisubira kumererwa nabi mugo wironse ubuzima buzobandanya kandi uzokira acambira ati rero abantu kw'iradiyo babona ati n'imitende imiti rero barayinyandikiye niyo yimbura akagwa 12 cyangwa utunatwo twaraheze nanaguze tune bacamba ati nogura utundi tune uba ibihumbi 12 baca banyandikira ngaha iyindi igwa ibihumbi 17 bimeze nk'uko bacambira ngo uw'amazi kugira ntoroherwe mu nda urakoropa igwa 18 rero vyose ubiteranije none bigugwa nangahe mare baca bafagitira baca bumva kugira ndonke niyo miti kugira hariya badusha data isuye kubambirwa ndogenda hariya bamvome muganga ndaronka iyo miti baca bampara ibihumbi 220 iki nayo ibihumbi 20 kubera kugenda gushika kuri centre ibihumbi 15 njye nafatiye moto ni 5 kubera ntoga n'amaguru ngo ndahashika no ndashima bikuba mu nkorera iyo miti nkagenda nkora muhira kandi bambwe ko noca nkira nkaronka mitende ubuzima bukabandanya ego kandi nacyo no beshe intundi rero mfise maze kubura amagara umugore acarana ntaye kubera nayo bisa n'ubuzima nahanyanga ari nyama ndabura nakano babutinda kam umugore bacira imana kariye ihangana kandi narabyaye abana 9 nabuze 2 gusa n'umwumva ihangana umugore acarana ihangane muti n'umugore kubaza ahantu wari kimwe agisiga ntaye nta muntu ase kungarukirako ihangane bizohera imana iriyo ntigeze gute siko none yakwibutsa uyu munsi iri kumwe nawe n'ubu ari hajya butuwa mbere muntu w'Inyanza niwe yamfasha umutuntu ambara ugakembe mbara ukarobe kukubera ntajya wamunyu n'amavuta nkatuma akati n'amata nibyo byamfasha oya ni wihangane yakoze ibi yinyizo kora n'ibindi siko bigaragara ko Imana igufise ku mugambi bugingo kiri muzima byose biracashoboka siko yego nk'abagira neza rero bakugize icyo bagufashije uyu munsi gira ubabari iki kugira ngo umutima bagize yo kugufasha yo kugarukako bazikome bawufise nabashimira ku Mana yo bwari ubuke by'Imana ikora aho ndaronse ubuzima nasubira kukorera nkirima baramuha akazi nkayanga gukora nkaronka kanoti umenga nusubiye kuri kanoti umenga nanjye noza ko basura nkabareba icyo bamfashije nasubira nkabanga bakavuga nkagenda nkahereza mbaga umuntu nkahaguruka ndagenda nkumvinda bikananda ko ntambuka nagenda njye nkumva ikizuguzugu narigeze kudaho amaraso mu kanwa gushikaho ndaho yaciye amazuru no mu maraso byarabaye ndapfa birahera yego Imana baransengera biragenda neza abo bagira neza rero babaririkire kugira ngo abagira neza nabashimira mwizo bamufashije ko nanzo ndose imiti ngenda kumwara muhira naho kati kibazo bamumpaye bagenda kumfasha amana babanyi bazoga icyo bamfasha ndeba nkunda rwo kujya naho mfise adubana ndi two kujya yego mugabo bahamagara nkamubyaranje tingo ndo tuntu yego kubera nsenge tuntu twinshi niroboye mukeri ndayimara cya kwijya kabiri akantu kagaruka imyumbati nirobose ndayimara yego murakoze nino mfise niko aranabyaye umugore akacana kandi nabyaye ihangane bizohera sawa murakoze ndahagaze hamwe n'umutama waje yego sha yego Imana ishimwe habwe icyubahiro munsi no mwijoro amen ikirewe ntagwe kwashimira kandi ntagwe n'igushimira Imana ya Mana yatura Lazaro irahari nubu irahari kandi izokwama ihari imyaka n'imyaka amen amen jewe rero umutama wanje rero
n'umuntu akomeza agwara tangwa agwara yangwara hasima akakomeza agwara utuntu twose ndaheza ku isoko ndaheza sigara uko nyene ejo bundi rero aragwara rero ndamubwira ati rero mutama aragwara araremba gose gose harya rero abakene bazopfa bahere yaba rero abatunzi yaba abatunzi bagora urupfu hosigaye abatunzi abakene tukaba twarapfuye twese rero Imana yarakoze rero igakorera mu bantu umutima w'ikigongo jewe rero yaragwaye araremba namubwira ati mugenzi ngo ndakuzane kwa muganga agaca ambwira ati jewe none urafise amahera ufise unjana ko kwa muganga jewe womvuza ngo yakuye je ndamubwira ati yewe mugenzi yama nazura arazana nubirahari ingo tugende niyo twashikayo bazotuma bagufunga utumugumayo ukize bazotuma baguha karaka ukore aravyaga ndamutwara ku nguvu sice rero kumusaga mpura n'umuvyeyi w'umuganga ambwira ngo umuntu ngo mujanye ati ndamujanye kwa muganga acambwira ngo yewe rero ariyo Imana yafise inzira icamwo nyinshi zirenga igihumbi zirenga nyinshi ndamujana ambwira ati rero mujane kuri Tanganyika keya ati baramuvura ndamubwira ati muvyeyi jewe nta mahera afise yo kuri Tanganyika keya jewe ntaho noyakura gwegome ngo hazimvye ibitaro ngo uburyamo ngo mugabo ngo kuryama ngo kuvugwa ngo namahera make jewe ntayo noronka yaranyinginga gose ndahava ndagenda aranyereka n'inzira ndagenda aho rero twagenda dufashe umwe afashe uruhande urundi agwene yagenda asinziriye ntiyabona iyajana ari nkugukwega nk'impene siceyo kuri Tanganyika keya naho rero mfise ibihumbi 100 batangwa baranyaka igipimo no kubona na muganga 50 birakoroka birahera bako bamushe ku radio barambaza ngo none ngo wewe ngufisa ngahe tijewe muvyeyi imbere nima afise ibihumbi 50 vyonyene ti nta bindi ntibirenga ntibirenguka ngo hanti haza abo ngo haza bifise nawe n'umupfu bamaze kumushiramwo bombone rero ndabiraba ndavuga ati mugavye ivyo byose je n'ubwapfa ko bataramenya niyomva tinca ngenda ntibamenya yuko je nagiye nce ndamusiga uko nyene nce ngenda rero bakomeza baranyaka amahera bambwira ati rega igipimo ca mbere atutanga ibihumbi 470 tica kabiri tutanga 400 tica gatatu sekaneri tutanga 600 nambwe tewe muvyeyi none atawundi kwandaba ninda n'indesho uwo muri yo n'ibihumbi hejuru n'amajana hejuru utijeno yakura he waho rero ngo genda ubu nawe n'umupfu yapfuye asa n'uwapfuye yaheze ndavuga ati none kamana je ndabigenze gute bimere gute ubwo nkapfukomeza avuga ati je nahapfa kuba taramenya niyomva ntibamenye iyo nagaciye nca ngenda aho rero siganye ibihumbi 50 hanyuma vyase ndahava mbaza muganga ambwira ati genda ku bindi bitaro ndamubwira ati none muganga wewe uri kurampanura nk'umuvyeyi jewe no hava njana hehe ivyo bindi bitaro je nojako ambwira ngo gera kuri pesereza noho kuri pesereza ho ntibanyaka amahera ngwego miti rero muvyeyi timukobonye yuko akunyakira turabona ko asa n'uwapfuye jewe rero ni munyandike agapapuro kemeza ko mvuye ku bindi bitaro bace banyaka kunyakira acira akanyandikira ntasohoka hanze kurondera propogisi propogisi wo tuvuganye ambwira anyaka ibihumbi 50 ndamubwira ati muvyeyi jewe nta mihumbi 50 mfise yo kumusekana kuri pesereza tindakwinginze ndaguhaye 200 ngoya wahomba 25 tego mehoge tugende ni kuri pesereza shikayo siceyo ndagenda koraba muganga ambwira ati umuganga avura izo ngwara umusize kuri Tanganyika keya niyo umusize ndavuga ati karabaye ati none muganga ngirene ngo nugende kuri wa karete wa musoferi yanzana ariko arambwira ngo ndamwishura amafaranga ngo hama yigiye ndamubwira ati mugenze ha wabaye inshuti ntayo ndaguha ati ndayaguha mbonye ko n'inzu y'ibitaro inzu y'ibitaro sindaguha none ko wewe ko amahera mperanye ubundi nce ndamukura he mugabo we twabanye ubu twamaze kumenyana basi tumungopesha baze kumwakira kuri pesereza uwo muganga cyambwa ati genda kuri wa karete ngiye kuri wa karete nonga ndamubwira ati none gasha ndaguhangahe mfise muri 50 mfise mwo 50 ambwira ngo nyongera nkajya nyene
ndamubwira ati mugenzi jewe imbere n'inyuma afise 25 none ndaguha 20 ivyo 50 navyo ntuma ndabigwa gakate k'uwo murwayi aho nshikirayo aranka teoya naho bugenza gute ntigikundi unyarutse ati rero muca mugira ngaha bigenze gute hama rero tugeze ngaha rero acanza nagare kuri 25 kuri 25 kuri 20 ashikanye ngaha acambwira ngo ndamurihe hama yigiye ndamubwiye ati jewe sinkuriha ntabone ko banyakiye rero naho rero mboneye rero baranyakiye cyandagaruka rero ndamuriha ya mafaranga ndamurishe baranyakira baranyerekaho aryama none rero Imana ishimwe ntabwo icyubahiro n'umwisi no mwijuru kandi namwebwe nyene mukomeze mufise uwo mutima wo kwakira abantu wo kubabona imbabare kuko namwe ico gikorwa muzogihenderwa mwijuru Imana ize bazane mwijuru igihe cyashika muze muhombe ijuru murakoze mahoro muganga mahoro cyane biraza neza yego babita abandi jewe nitwa Gloria Ingabire psychologue yego okay usanzwe ukora kuri bino bitaro nyene cyane yego kino gikorwa wewe kuri wewe wacakire gute wakibonye gute ni igikorwa ciza rimwe na rimwe turakunda kwakira abantu nk'aba abagira neza nk'aba ndiko mvuga batugendeye uyu munsi abagwayi bacu ibi n'ibitaro binini bifise abagwayi benshi cyane bafise amikoro atandukanye rero kenshi kubera amagara ari amazi aseseka ntibayore gahara mu ruganda ntiducure umugwayi ico twihutira ni ukumuvura hama tugahita tukamurindira ryari azoronka uburyo rero novuga nti abo bantu baduserutse ko uyu munsi turabakeje cyane kuko baturihiye abagwayi bari bamaze iminsi barakize batari bwaronka uburyo bwo gutaha baraturishe amafaranga agera ku 6,600 n'ibihumbi 597 n'amahera 76 rero vraiment turabashimiye cyane abagwayi bacu aka kanya bagira basubire mu miryango yabo umuntu yagwaye imiryango yabo igira ingorane nyinshi cyane mwumvise muraba kubera ubugwayi bamaranye igihe kirekire hariho ingo usanga zica zigira ibibazo ugasanga zirahungabanye n'abana barahevye amashure ya mikoro mu rugo bica bigora kwa kuboko kwahora kugira ico gukoze kugira ngo mukunganira umuryango kubera kuvuyemwo bica bigorana umuntu yagwaye n'umugwaza zangaha rero biraheza n'ibitaro bigakogwako kuko uwo mugwayi ari ngaha akenerwa kuvurwa akenera umuganga amuvura arakenera iyo miti rero ico gihe uwo muntu iyo atariko arariha turaheza n'ibitaro bigaheza bikahahombera rero turashimiye cyane abagira neza nk'aba baje kuturekura bano bagwayi tukavuga ati no hanyuma karibu cyane ndetse n'abandi bafise umutima wo fasha nukuri karibu cyane twebwe umugira neza wese tumwakiriza amaboko yose rahita akitura ibitaro vya Rwakarede ubuyobozi akandika ikete kandi nukuri turamwakira ntayo tuvuga ngo ufise ya ufise menshi ya ufise makeyi ararihira umwe ufise menshi ararihira benshi nukuri abagwayi turabamana mwakoze cyane rero mu majambo make no gushimira abagira neza uno munsi badushitseko bakarihira abagwayi murakoze cyane yego murakoze amahoro umukozi w'Imana mahoro cyane yego ko ariko aradukurikirana ko mbere bakubonye uyu munsi mbega bitwa abandi ku mazina nitwa Pastor Christine yego abahehe mba muri Amerika yego umupasiteri akaba n'umuvyeyi w'abana bangahe umuvyeyi ndi umumama ndubatse mfise umugabo umwe n'abana 6 yego murakoze cyane yego murakoze ego ni kibazo umuntu wese acayifuza kubaza ati mbega kweri kimwimvuriye kuri bino bikorwa kweri kimwimvuriye bino bitaro icambere hariho aka groupe cyangwa se ministere yitwa Jeshi la Yesu Kristo amen nkoreramwo abandi umwe mu bayirimwo yitwa twama dukora ibikorwa by'ubwitange duheruka kugaburira abari bashonje upfuvye n'abapfakazi ariko twariyumviye ati none ntitwasura abagwayi tukagendera abagwayi nabo tukumva
ukuntu bimeze rero twashitse hano turaba abagwayi dusanga hariho abantu bamaze gukira ariko kandi basa nk'abugaranywe badashobora gutaha kubera amikoro makeya turavuga ati rero byiza nkuko twabarekura bagataha twabarihira bagataha bagasubira mu miryango kugira ngo bagire ico bakoze mu miryango irabakeneye mwumvise ko hariho n'abagira ama divorce canke imiryango ikabata ni bimwe muri ivyo twiyumviriye ego ni vyiza cyane kumbure ni giki rero mutumirira n'abandi kumbure bo bafise uwo mutima ariko bataragira cake nikibasunika canke kibaha motivation ni giki mu bareko nabo nyene bakogweko n'ibintu bikorwa nabo nyene babikora nakangurira abantu ushitse buryo uri mu rugo nta kintu ushobora kumenya ariko ushitse hano urawuhera urahurangiriza ariko navuga ngo nturindire kutunga ibintu byinshi nkuko muganga yari karabivuga bisaba abantu ni byiza umuntu wese icafise ariko yakora no ku mugwayi umwe canke akarihira n'umwe by'ukuri Imana yabaha umugisha mu rukundo Imana iradusaba urukundo kandi cyane cyane abarundi dusanzwe dukundana ndakangurira abantu by'ukuri bashike mu bitaro baraba imbabare zihari ni nyinshi amikoro yose icyo ufise cyose utabara Imana izabaha umugisha Imana ibahezagire mwaje ngaha mfise umutama wanje maze kuzanga inshuro zitandatu ngwaza uwagoma amaze iminsi 3 batamuvura kubura umutsi merewe nabi n'ibipimo bamupima sindongisho n'ubu rero ariko ndashimye ko muje guturaba nteje muzogaruka kuturaba ndazi ko muzogaruka ntimuci intege abagwaye ngani benshi bafise ingorane ni benshi Imana ije imbere yanyu bahezagira imyaka yose amen ndashimye yego impemu zose turazirukanye n'izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo uhoraho Mana nyakubahwa ku ngoma tuzamukoze mbere tugiriye dusengera n'abandi bose bari hano mu bitaro kugira ngo bakire n'izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo Mana turakwinginze umuremera amashimwe amaraso yawe Yesu Kristo tembere mu bugingo bwiwe Mana muhore ibikomere byume mu izina rya Yesu Kristo Mana yanjye uzabukoze urakoze ku byose ubyumva kandi kubikora mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo wa Nazareti tubisenze twizeye amen amen